tuganira nande Cibanyitwa Dada Damour Damascene. tuganira nande bo mama na papa wanyu service dusaba Imana abajama cyanyita King Boy. tuganira nande Ini nazwe Virginie kumatazirano ni Sister Petina. tuganira nande Voilà muganira na Bukuru James. tuganira nande tuganira na Gitros. Yarazi ko ni yampeba ngo nzoca nteseka ariko yarazi sinzoronka yundi mwana ngo nzohangayika. Yarazi ngo ninaheza ishure nzoca ndonka akazi. None laba ya diplome bayitekera mwamandazi. Nuko wiriwe ndaramanye na yo nuko wiriwe danama. Jewe uyu munsi numva ndi crazy. Jewe uyu munsi numva ntari umuntu. Kumva uvuga ku Burundi bukenya ariko reka nkubwire uheruka inzira muci Kwiriba ry'urukundo zogenda ndamujanye zonsiritse muzamaga ndamucayandi niyasi Bujumbura Burundi cyo boy MC Jojo 257 Mr Swaga Mr Nyuva Muhindo Swaga boy areka muhundira bahe mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba Marengo Media abivanye naho muherereye of course birumvikana hariho abo ari mu gitondo muri no mwanya hariho abari ku mugoroba hariho abizuba ririko rirarenga nkuko turiko turabibona muri kano kanya yes right now of course birumvikana iyo twaramutse tumeze neza dutegeza gushima Imana ukiva mu gitanda utegeza gushima Imana ugiye guhasoringa ugiye kurondera ubuzima utegeza gushima Imana ni nayo mpamvu kuri no munsi byagenze neza ndirirwa neza ndaramuka neza ariko ndavuga ati sino kwirirwa ntakoze kwiga ibintu byandanye bigenda neza naciye nkubitira mu ibarabara ndahantu mu ibarabara hitwa kuri Avenue de l'Imprimerie yes mu nkurikirane ibyo ngiye kwakorera muraza kubibona byose nimba ukunda umuziki ndundi uze kuburi kumwe nanje behind camera ndi kumwe na Kemo Classic. Kemo, let's go. By the way right now nkeneye kuraba abakunzi b'umuziki abantu bakunda umuziki bya vrai turabe ukuntu bimeze turabe mwibarabara ukuntu bimeze bifi musaza Safi meze neza ndashima uraberewe mutaha merci kwambaye nk'abasani nabundi nsanzwe ndamusani wambaye nka Kiriku hajya yambara nko kunyene sindamubona Kiriku uramuzi ndamanda mwumva ni ya indirimbo ya Kiriku uzi indirimbo ya Kiriku indirimbo ya Kiriku nzi nani muzi basi yundi ntaje wewe uri umukunzi w'umuziki ndundi yego buke nyene ndose umwanya ndafana by the way imbere yuko tubandanye banza umbariye tuganira nande Cibanyitwa Dada Damour Damascene. Dada Damour Damascene kubera iki Damour kubera urukundo rundimwe ufise gwishi ndakunda abana baragupfiriye oya ntibampfiriye ahubwo nije nabapfiriye ukunda benshi gose ndabakunda cyane bakunzi ba Marengo Media muriko muramubona n'umusore w'iswaga Dada Damour yes umukunzi w'umuziki ndundi ego ndawufana rimwe na rimwe urawufana rimwe na rimwe ego ngiye kukubwira title y'indirimbo titre y'indirimbo ucumbarira abaziririmbye sivyo uriteguye nta kibazo awuza gutora ndaza kuguhereza amayinite ucumbwire nimero yawe cyana gutama agashime k'amayinite sivyo ngerageze uriteguye ego ready ready you are ready okay twagiye n'indirimbo ya mbere indirimbo ya mbere yitwa Ruzonyica Zonyica ngira ni ya Double J aho wananiwe indirimbo Ruzonyica ni ya Moni ya Frere featuring Bifes on the floor okay tugende ya kabiri Berisima ninde yayiririmba Berisima nyene hubwo indirimbo ni yande ninde yayiririmba Berisima muririmbye yayiririmba muririmbye Linoji wananiwe wambwiye ko uri umukunzi w'umuziki ndundi wawe ko biriko birakunanira
tugende ni ya kabiri indirimbo yitwa Sitaki ninde yayiririmba Sitaki ni ya D1 yego ndamuzi yego mbwira agapande gato k'indirimbo Sitaki uzi ko nibuka kungena ntangurira basi Misitaki tatizo na mapenzi usikie wasikona by the way let's go tubana n'indi ndirimbo ikurikira Helena ni ya Inoji wewe birashika Inoji kwa mukunda cyane Inoji n'ubu mukanya naye namubonye nyene twabonanye mwabonanye yego n'ubu iyo irakunaniye tubandanye n'indirimbo ikurikira agaye sivyo tubandanye n'ikurikira yego tuja ni ya Inoji nyene hopwe wayitoye rero yego by the way umaze gutora zibiri namwe nimero zawe 66 tubandanye rero sasa watoye zibiri amayinite yamaze kugurwa tubandanye n'indirimbo ikurikira indirimbo yitwa Panadole umuririmbyi kazi yitwa gute ni Natasha wananiwe tubandanye n'indi ikurikira yego nta kibazo indirimbo yitwa aha umuririmbyi yaririmbye ni D1 kweri yego aragaparti na gato yuzi mu ndirimbo aha ntanguriye je tukajana na melody no kavuga wocu bandanye yego urisi no gerageza nkora aha ngo subiramo no nkora aha kumukora kurukuta aha let's go twagiye n'indi ndirimbo ikurikira iyi ndirimbo ikurikira yitwa Kurukuta wayiririmbye ninde Kurukuta abayiririmbye ni bande B-Face indirimbo ariko si ya B-Face gusa B-Face yarayiririmbye agapande B-Face yaririmbye akazi kuruko nishaka ndirimbira agapande B-Face yaririmbye sindayumviriza neza iyo ndirimbo narayumviriza neza kweri yego tubandanye n'indi ndirimbo ikurikira sivyo ready iyi ikurikira yitwa Ikoroshi wayiririmbye ninde Ikoroshi iyo nta niyo ndumva okay tubandanye n'indi ikurikira iyi ikurikira yitwa Febre wayiririmbye ninde Monia Frere yego hari agapande na gato yizimo ntangurira kwa kundi nyene numve ko nobandanye uriteguye neza ntacyo hamwe yansiga bagize amakosa umpayagize ubuzima bayde urambarira basi indirimbo imwe ukunda cyane gose indirimbo imwe ukunda cyane gose niyi none aho oye ndayivuze urayimvugiza kugira tujane na melody nayikuvugiriza kugira ngo ucishe mu mic utera uyiririmba bari yazibiri basi shiramwe morning ya D1 bayita morning love ready uriteguye nta kibazo sawa wa good morning lo wisala koze la eso warose gute ijoro ryose narose wewe igihe kumugoroba zashaka mama nabo uko wiriwe nuko wiriwe ndaramanye nuko wiriwe danamahoro nayabura iyo uza gukora byose ubikora unyibuka uza kuja hose wirinde guhemuka wagutumaningiro yutumaningiro nigwe neza kutumaningiro igwe neza
tubana iyindi ndirimbo ikurikira iyindi ndirimbo ukunda cyane niyi indirimbo nkunda akanoti ego ntacyo sawa mabebi bambeleya uratesa akanoti baza kwita mutama tabiki nambeleya uratesa ni one ufate kugayera yes yaguma nimuka nanzo ufate kuganja amana isogorore isogoro tumuiza numwavu nakaranga naniza n'abana imana n'abana batangare manitse jahawe imana tangara batangawe yuzuye inoti bazicuza vibe joganga tugana noti baza kwitwa mutama tobigi mandarena uratesa wewe let's go baza kwitwa mutama tobigi mandarena uratesa ugerageje kuraba uko waririmbye wo kuya amanota ngaha oya nta muntu yiha nta muntu atiha igice ndakwiye 5 n'inusu 5 n'inusu yego nakaye kajambo ubwira Diwane nk'umubonanye Diwane gico no mubwira ko yo bandanya sohora ibisasu kugira bibandanye bitwinjiramo neza kuko urumva ko ntaramenya indirimbo ziwe neza urazimenya neza ureka kuzimenya kubera ko atararimba nyinshi duha amasho nyene azarazitwindizamo neza azarabaha amasho kugira muzikunde cyane yego cyane ndagushimire cyane urakoze na subire ngibutse ryazi je banyitwa Dada Mour Damascene yego ndamusaba kunzi wa Marengo Media amahoro mwese ndabaramukije tuzosubira mwamaze kumwumva wa mbere turacaye turagenda hari umusore hano ndiko ndabona ariko araza n'ikinga reka nawe ndamuhagarike turabe hagara gato boss twashobora kuganira tuganira ntari uri umukunzi w'umuziki ndundi wewe sana ndawukunda gose nabaye baririmbye batatu ukunda ngaha mu gihugu wacu abaririmbye nkunda batatu wa mbere bo uza kwisonga n'umujama bita Bring King w'Imuramvya uwa kabiri ni Big Fizzo uwa gatatu ninde gasha uwa gatatu Melanini Boy safi by the way tuganira nande bo mama na papa wanyu service dusaba imana abajama cyanyita King Boy abajama bacu bakwita King Boy umwami w'abahungu yes niko bacu bakwita King Boy the best one in world urazi rero kugira mbone yuko uri umufana w'umuziki ndundi ukunda abaririmbye biwacu ndakubarira indirimbo ucumbarira baziririmbye siko asha ndagerageza ko sinzi ko ari zose tugende tutangure yego indirimbo yitwa Baju ninde yaririmbye Baju wapi nda Baju hauzi Baju ya Big Fizz sawa nakaye gapande gatoyi uzi mu ndirimbo Baju hora Baju ceceka Baju ihorere Baju nzoza wewe urarenze nibaza ko ari indirimbo ikurikira yitwa Panadol ninde yaririmbye Panadol Panadol modemu nibagiye ndamwibagiye uyaragucitse n'amayinite agucitse okay tugende no gukurikira indirimbo yitwa Stark ninde yaririmbye Stark ni D1 D1 nshaka umbwira agapande gatoyi kari mu ndirimbo Stark wowe uzi agapande kandi rimbi misita ukitatizo na mapenzi hivi niko busy na kazi zangu kama kupenda najipenda mwenyewe yako karabati okay tubana inindi kurikira ruzonyica ya Moni ya Frere na Bife Sondofro uraza kuyamara abazibaye zibiri indirimbo ikurikira yitwa Mwishayi
yitwa Mwishayo. Nishayo ashiswata Nawe uzi? nawe Wayiririmbye yitwa Everyday Winner. ringene namukunda utaskusabira imbabazi Kurukuta. kurukuta ni M-Data na Bifesondof Ngira ndirimbira akanuze gatoyi kari muri akanuze karimo agaparti gatoyi wobuzi. reka nirira ubuzima umwanya nkiriho Aha. iyi si hembazera ubuzima ni buto Aha. reka nirira ubuzima umwanya nkiriho Esa. iyi si hembazera ubuzima ni buto Aha. tambira kurukuta Tutambira ngaha. tutabiraga Safi. Sasa nshaka mbari rero indirimbo imwe canke zibiri. Reka tugire zibiri. Ukunda cyane ndaza guca ndayivuza ngaha muri telefone cyangwa guhamaye hotel ucituririmbira ushemo na vibe uyitambira ikinga turaza kurishira ngaha gatoyi nta uritwara turaza kuba turibona sivyo uru ready I'm ready safi mbarira indirimbo ya mbere je yo nkunda nimwe nahera ku yitwa bivuge ya Bring King bivuge iriko kuri YouTube kuza nkoriki bivuge nimbarira icyo nokora aha jewe nkoriki ubwoba bwanje bwananiye nkoriki nimumbarira icyo nokora jewe nkoriki ubwoba bwanje bwananiye jewe bimbako ni cinema naho nyene imwe yikomedi nakunze uyu mukobwa ariko kubivuga byananiye nagiye iwabo niyemera nzi ko ivyo ubwoba ntabigira nagize ndahagera ivyambaye ko cyane ubugesera naramubonye ndacogomera n'ivyo njanye ndavyibagira ndabura aho mbihera indi nkunda ni ninde amera nini boy yitwa gute amera nini boy yitwa no force in wrong no force in wrong no force naramubonye ndamuci inyuma mu rukundo rw'igihababu narinye ko ninjiye aho ntari busohokere imponda marembe naraburiwe sinumva yaya cyumumenye ujya rafisi wakunda matwa dusumira bigeze kure nanje nimbuyo ninde afise ibihinda nkanje wewe urakaze amashi menshi cyane bayampa abafana urarenze asante sana ndagushimire cyane murakoze cyane nawe ariko mi nimero manze ndagutema 69 tuza kura biganiro he kuri Marengo Media by the way bashimira abakunzi ba Marengo Media asante sana abajama ba Marengo Media ndabakunda cyane na King Boy namwe mu mukunda nawe uze kugira subscribe subscribe ndayikora kweli kuri Marengo Media suivre kuri King Boy kuri Facebook safi asante yes tubandanye sasa turacabandanye sasa no gukurikira ivi sasa ninje mwipave ubu navuye mwikaburimbe bose ni sawa meze neza ndashimura n'abantu bakeya kuberewe voilà nivyo vyanje uvuye he murabona mvuye gusoma sanze ufise nakamwe uvuye gusoma yego amasaha arageze amasaha arageze yo gutegura ivyo umuntu afungura namwe murabibona safi yego tuganira nande voilà muganira na Bukuru James Bukuru James Mr Jibika niryo zina gigest umukunzi w'umuziki ndundi so ndumukunzi w'umuziki ndetse ndi no mu membre yego no mu membre yeah safi yego sasa rero ndaza kukubaza indirimbo ucumbwira uwayiririmbye sivyo ndakubaza indirimbo zibiri gusa voilà uri ready je suis ready ariko nsanzwe fise abamfana quand même urafise abufana nsanzwe fise bambira abufana basi nk'akaronda fana we love music we love music Melanie Boy hamwe na Gusto bambe na DJ Fernando ariko hambavu nk'umuntu fana cyane Mr Melanie twagiye n'indirimbo ya mbere uraza kumbarira wayiririmbye sivyo oya uraza kumbarira wayiririmbye iyo ndirimbo ngomenda kubaza so ndamuze ndaza guca ndagutamwa amayinite sivyo kibazo sawa indirimbo ya mbere yitwa Nosara wayiririmbye ni Nosara ni Abi Face
hari agapande na gato yizi muri iyo ndirimbo nosa so novuga gato gaturirimbire oya nosara uramutse ugiye je nogwara abajama bakantwenga ntuzoncike vyohara sawa tubanaye nikurikira ntaso indirimbo ikurikira yitwa Chupa yo Chupa nta kintu kinini ndayiziko wayiririmbye nini no ndababeshe yitwa Eriko merci sasa rero umaze gutora indirimbo imwe ndaza kugutamwe amayinite ntugire ikibazo ngomba tubandanye urambarira indirimbo ukunda cyane hama nje ndagigushiramo ngaha muri telefone uco yiririmba ni ya indirimbo ukunda cyane je ndakunda indirimbo ya Melanine yitwa itangura naramubonye ndamuji inyuma yitwa No Forcing Love yo je pense no forcing love no forcing love vibe onana naramubonye ndamuji inyuma n'urukundo rw'igihababu sinamenya ko ninjiye aho ntari busohokere impunda amarembe naraburiwe sinumva atugeye cyumumenyera burya arafise uwakunda kandi nama twadusumira bigeze kure nanje ntinkuyo ninde afise ibihinda nkanje buryo nanje ninkuyo ninde afise ibihinda nkanje buryo uko yurira ikinga niko nurira indege nanajya ukurusha ibijum yamagutwara rurebeya ndagushimire cyane merci namwebwe murakoze cyane bari nimero yawe ndagutema amayinite nimero yiwanje asante sana ndagushimire cyane namwebwe murakoze cyane arabasezera abakunzi ba Marengo Media so merci ndabasaba kugira sabone mu minsi mikenya ku ndirimbo ziwacu nabasaba gato nkakishiriza mwimwe urafise indirimbo ndayifise na TikTok nabwiye ati vuba gato turashira kuri YouTube ririmba nawe tu jewe uyu munsi numva ndi crazy jewe uyu munsi numva ntari umuntu kumva uvuga ku Burundi bukenya ariko reka nkubwire uheruka inzira muci kuko Burundi bwaje mwiterambere bwaje mubashanya bwaje no mugusenga bwaje asante sana ndagushimire cyane merci namwebwe zo kurondera ikindi gihe dukorane ku ndirimbo ziwawe gusa mukoze cyane nanjye ndabiteze cyane ico gihe nawe nizere ko warabaye Melanine boy so at the moment I am ready gukora icyo cyose gishoboka thanks sana merci yakuzose yes reka tubanaye sasa n'ukurikira turacyari handi mwifabe nyine sister ni sawa umeze neza kuberewe thank you nanguraberewe nashaka tuganira gato yes tuganira nani ini nazwe Virginie ku matazirano ni sister Petina yes Virginia no Virginie si Virginia none yes ko vyumva yes avo nkubiti kofe ngo nakuvuga izina ryawe na oya nuko nyene mu Kirundi ariko mu Gifaransa ni Virginie je kubera nzi Kirundi mvuga Virginia sawa nta kibazo okay twagiye Virginie oui umukunzi w'umuziki ndundi yes nabaye barinze batanu ufana ngaha mu gihugu wacu Mon frère Bifes Diwane Satbi Estanish nabakwici batanu yes kayum Kiriko sawa Virginie yes ngiye kukubarira indirimbo uza gucumbwira abantu bayiririmbye ndakubwira zibiri gusa sinakubwira nyinshi ndabona kuri kurihuta birashikwa abugiye nko kuri map ariko ararengana gutya mwibaraba okay twagiye indirimbo ya mbere yitwa Ruzonyica ni Mon frère by Bifes yes by Bifes featuring Bifes yes hari agapande gato yizi kuyiririmba yes ririmba tu uru rukundo ruzonyica ntacyo mfise ngiguhisha nja kuryama singohekana gatiro sinkironka ako karirimbye nde
Beef Money Affair. Okay, tugende ni indirimbo ikurikira. Ready? Lady. Indirimbo ikurikira yitwa Bizoza ni yande? Bizoza. Ndamwibagiye gato. Indirimbo Bizoza ni ya Epiday Winner featuring D1. D1 yo. Umaze gutora imwe no kuvuga niyo nza kuguheramwe amayinite. Let's go turabandanya sasa. Virginie. Oui. Ugiye kumbarira indirimbo zibiri ukunda. Oro ndaza guca ndakuvugiriza nga muri telefone uco yiririmba. Ready? Yes. Mbarira iya mbere. Iya mbere ni Kiriko. Iyi ndirimbo iyi nivyakunze. Yes. Yarazi ko niyampeba ngo nzoca nteseka ariko yarazi sinzoronka uyundi mwana ngo nzohangayika. Yarazi ngo ninaheza ishure nzoca ndonka akazi. None laba ya diplome bayitekera mwamandazi. Nzoga cyane ariko nivyako abagenzi banje no bishinga no upfa bagoma bazintereka. Ari kuryoha cyane iyo biba canke bikabiha cyane iyo biba. Ariko ntivyakunze nukuri ntivyakunze ariko ntivyakunze. Tubandanye nindi kurikira yindi ndirimbo ni iyi Febre. Febre. Yes. Uri febre? Yes. Twagi. Rerezi zatumye basisila. Shiramwe yijwi cyane. Ulavalo. Izeze zivuge ko vyatumye bafasta ulamfata. Ndetse hatsilingendumi kalina sentine sinko nasanzuri gusamba ifiringa kubi sishaka kuheba bibi nande ndashka ande kando hania sizagiza amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mburuko ndabigira jendi febrema hamwe ya sizagiza amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mburuko ndabigira jendi febrema. Yes Virginia. Ndagushimire cyane. Thank you. Wowe uravye ko waririmbye ubona ko yamanota ngahe kwicuma? This. Yes. Ready? Yes. Mamagara umuntu yerekana araba ngaha aguha amanota. Ntangorane. Umwe mu muhangahe? Umunani baguhaye umunani. Umunani ku 10. Okay, urumva yuko nagerageje. Wabitowe wamenye. Okay, merci. Mbarira nimero yawe ndagutemwa amayinite. Watoye indirimbo imwe kandi nuko waririmbye. Okay, thank you. Ndagushimire cyane uze gucura message. Merci beaucoup. Asante sana. Okay. Rugendo gwiziyo waru. Merci twese. Mahoro. Sawa. Safi. Meze neza? Meze neza. Tuganira nani? Tiko tugwanira na Agitros. Agitros? Correct. Imodoka? Agitros imodoka yitwa Agitros. Correct. Agitros? Niko nagusikiye. Wewe urakunda umuziki ndundi? N'umunyamerika ndawukunda. Mbarira abaririmbye batatu ukunda ngaha mu gihugu wacu. Tupac Amerike. D1 umurundi kandi. Sasa mbarira indirimbo ya ntuze uzi ya D1. Ya D1. Uci indirimbira akagapande gato. Indirimbo ya D1 hariho nzomukunda. Hariho nzomupfira. Indirimbo zibiri. Ririmba twumva. Kandi bitumvika. Oya. Ririmba birumvika wewe ririmbira ngaha nyine. None wabonye bandiko bariko bararirimba. None agashimwe no nakahe no. Aza kugwamanye. Je indirimbo jewe nkunda ndi mwisite. Hariho D1 hariho Farious. Farious. Ni ya indirimbo ya Farious uzi.
kwiriba ry'urukundo zogenda ndamujanye zonsiritse mutsamaga ndamucayandi ninasinzira zonyoroza sawa. Asante. Tuende sasa na ingine. Tuko tunaingia Ingine sasa. ingine ya Farihat. Ubundi basi ndiko ndayibuka uko urayibuka Roriyo Roriro correct hari indirimbo nimwe ya Roriro uzi turejo yes bakunzi ba Marengo Media nizere yuko mwaryohewe ibintu bimeze neza cyane nagerageje ndabumvisha abagiye batandukanye abakunzi b'umuziki ndundi baturirimbiye nizere ko byari bimeze neza cyane yes reka ndabashimire cyane umwe wese bivanye n'aherereye ariko imbere yuko ndagushimira ubanze ugende kuri Marengo Media ugire subscribe ndetse na share ushire ko na commentaire hariya ataco bigutwaye utore link uyisangize n'abandi ariko manze ndagusabe ubanze making sure kukorana na Marengo Business idandaza ibintu bigiye bitandukanye ama speaker ama frigo ama tapi ama kinga ibintu bigiye bitandukanye bya electronic turafise n'umufundi yabimenyereye atagenda kubikwestara ibintu bikabandana bigenda neza Marengo Media niyo mizero y'abarundi bose behind the camera twari kumena Kemo Classic mugira mu wawe hasta la vista.